Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mudukurikirana muherereye. Mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure abari hirya no hino ku mugabane w'abanyaburaya, Amerika, Aziya. Muri ngaha muri Afrika, Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, Nigeria, Zambia, abari ngaha mu bihugu vy'ibibanyi mu buseruko muri Tanzania, uraruko mu Rwanda, uburengero muri Congo, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugira kaho uzoba uherereye hose kw'isi. Mu makuru tubazaniye, mbega ngo umurozi yakwimbiye icobo agusanze ku musego akubaza uko umerewe, wo mwishura gute? Ngaha mu gihugu c'u Burundi ivyo bivanye n'ivyo Ndayishimiye yaraye atangaje mu kiganiro n'ikimenyesha makuru Jeune Afrique, aho ntago bikiri agaseseshwa rumuri. Amakungu nayo yahejeje gutahura ibiriko birabera mu Burundi, ivyo Ndayishimiye ariko arakorera Honorable Agathon Rwasa, ukungene Ndayishimiye ariko arategura kuzokwiba amatora, vyose vyaraye bibonetse mu kiganiro yahaye umumenyesha makuru Rome Glace akorera ikimenyesha makuru Jeune Afrique. Wihweje neza uburyo uwo mumenyesha makuru yubatse ikibazo yabajije Ndayishimiye, urabona ko yabaza ibintu asanzwe azi uko vyifashe. Ibibazo nka vyose umukuru w'igihugu yabajijwe n'ibigize iminsi bivugwa cane mu gihugu. Aha twovuga nko kurekurwa kwa Bunyoni, amatora atagiramwo Rwasa, kwihutisha ikandidatire ya Ndayishimiye, iturika ry'ibombe ry'ikampi ya Baze. Ivyo vyose nk'uko twabivuze mu nkuru zagiye ziratambuka ngaha mu gihugu kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu. Ni vyiza ko abarundi bitaho kuzirikana neza amajambo abategetsi cane cane umukuru w'igihugu wabo ari we Evariste Ndayishimiye abandanya kugenda ashikiriza. Abategetsi cane umukuru ashikiriza ku gihugu c'u Burundi mu majambo amakuru yirirwa avuga, rero abanyagihugu bumvira akari ku mutima wiwe, bigatuma bamenya iyo kazoza kabo n'ak'igihugu kariko karaja nyine nkuko biriko biragenda bivugwa. Ikibazo ca mbere uyu mumenyesha makuru yabajije, ikibazo ca mbere yabajije caragira kiti: kw'igenekerezo rya 26 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 CNDD-FDD yakugize umukandida wayo mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri 2027. Ubwo si ku mpamvu z'ukutumvikana mwakoze ikoraniro kaminuza umwaka umwe imbere y'amatora? Wihweje uko aka kabazo kubatse, umumenyesha makuru yarabajije ko zoba ari impamvu z'ukutumvikana zatumye ikoraniro kaminuza ry'umugambwe wa CNDD-FDD ryihutishwa riza imbere giturumbuka, igatuma tuvuga ko umumenyesha makuru yaba rero azi ikibazo kirimwo n'inyishu. Ni kubera bisanzwe bizwi neza ko Ndayishimiye yihutishije nyene rijya koraniro kugira ngo ahinyanyure ibihangange, kuko yabona ko ibihangange bitazomushira imbere gasubire kubitwara. Ndayishimiye yarakebwa ko ibihangange abasirikare abajenerali bazohava biburizwamwo umugambi wiwe wo kwitoza ikigiringo kigira kabiri, aca nawe arabatungura.
niho yaciye rero yifashisha za mvugo zabo nduguruye twamugina, kunyanyasa na bacemwo ntibabona, ndugaye twamugina. Burya intwazangabo zidashaka ko Ndayishimiye yongera kubarongora, hamwe n'ibindi bihangange bimugwaniriza mu mugambwe, basigaye bararabana mu maso babazanya ikibaye. Mu mvugo y'ikirundi Ndayishimiye yarabitanze canke yarabubiriye, kuko bari bibaza ko igihe ciza co kwipanga ari mu mpera z'umwaka, bakaraba uyundi agomba kubahagararira canke kubaserukira. Ndayishimiye yakuye icigwa gikomeye mu kungene intwazangabo mu gisirikare zapfubije imigambi ya Nkurunziza muri 2020. Naho Ndayishimiye yabeshe ko ikoraniro kaminuza ryakozwe kare cane kubera ari wo mwanya umugambwe wahisemwo. Sivyo na gatoyi, ahubwo nuku mpamvu za zuguruzuguru, nkuko umumenyeshamakuru yakagobetse mu kibazo. Murazi ko n'imbwa itukura kuri X yari yaciye igenda itangaza ukungene vyose Ndayishimiye yariko aragenda afata ikirangamisi, ukungene ariko aragenda ateguza asaba ko umugambwe boterana, vyose imbwa itukura yari yabivuze, na Ndayishimiye ajaho arayishura ku rubuga rwa X aravuga. Ndayishimiye yarabona ko rero hageze mu kwa mbere k'umwaka uza atazohonya abakeba badashaka ko yongera kwitoza, ntiyari kubahonoka. Ndanizeye ko abakeba biwe bazoca baheberana, kuko mu vy'ukuri niba yarafashe nyina akabitanga kandi batamushaka, nawe arashobora kuzotembagazwa ku butegetsi umwanya ku mwanya. Tuzomenya ko baheberanye niyo ibi Ndayishimiye yafondafonze bizorama. Mu vy'ukuri nibirama bazoba baramuhebereye, ariko bamwe bati bazomutembagaza ku butegetsi, bazomukura, bazomwirukana. Akabazo ka kabiri rero Varisito Ndayishimiye nako yabajijwe Nduguruye Twamugina karagiraga kati: Nduguruye Twamugina, abatavuga rumwe n'abasa n'abakubona abatavuga rumwe nawe basa n'abakubona nk'uwushaka kwigungira ko ivy'amatora, na cane ko igihangange nka Agathon yamaze gukurwamwo. Ndugaye Twamugina. No ngaha murabona ko umumenyeshamakuru Rome Grace yabajije ikibazo kigobetswemwo n'inyishu ishobora kuba yaranahungabanije ibigumbagumba vy'umukuru w'igihugu. Naho Ndayishimiye yaciye arementanya ko amategeko ariyo abuza Agathon kwitoza, n'inda iri munda irazi ko Ndayishimiye yoronka utujwi turi kurushi ari hamwe yohiganwa na Agathon. Mu nyishu yatanze, Ndayishimiye yavuze ko inzira Rwasa asigaranye yo murekurira kwitoza ari mu gihe umugambwe wiwe CNL wobimwemerera. Aha rero duca dutangura kwibaza iyo bizananye ngo Ndayishimiye agira inama uwo yita urwuba rwa bigata ku nzira yomeneramwo ngo ashobore kwitoza. Iki ni ikimenyetso kitabesha ko Ndayishimiye afise icizere cuzuye neza ko kuvyo iperereza ryiwe ryasezeranye n'abahemukiye Rwasa. Umurozi yakuroze ubonye agusanze ku musego akuremesha, uzomenye ko aje gusuzuma aho agejeje akazi kiwe mugabo.
burya baca umugani mu kirundi ngo umuntu ntatinya ishamba ahubwo atinya ico barihuriyemwo. Ndayishimiye ico yaboneye muri 2020 yarayabonye mu matora nyine. Ubusanzwe abona ko abantu bose bamuvuyeko akaba anakebwa ko n'ababoneka nk'abamusigaye inyuma atari abakunzi ahubwo ari abironderera ico rirenza. Yohava yubahuka kujana mu matora n'uwari yamutsinze impaga mu gihe yari yamutsinze mpaga mu gihe ibintu vyari bikigendeka. Mu gusoza ano makuru yacu aho tugiye kuyagarukiriza nyine, abarundi mutahure ko umutegetsi wanyu Ndayishimiye afise ubwoba budasanzwe gusumba uko muvyibaza. Aha hose aburabuza Rwasa, burya ubwoba bwa mbere ni mwebwe abarundi mu bumutera. Burya ivyago vyose Rwasa arimwo vyatewe na mwebwe abarundi mwerekanye ko Ndayishimiye mutamushaka guhera muri 2020. Ndayishimiye yuzuye ubwoba budasanzwe kubera kuba mwaranse kumutora muri 2020 mugatora Rwasa hanyuma bakabihinyanyura. None muri 2027 nibwo Ndayishimiye azosubira kwitoza agatorwa yemwe akaba gasanzwe karabaye atariho umwomutora. Ndakurahiye yarabonye ko atacizere mukimufiseko, nico gituma nawe asigaye ameze nka yafundi yirikiye mu ntege iti vyose nibishake bimeneke. Uwo ni Ndayishimiye kandi biraboneka ko bitazohava bimuhira na gatoyi ivyo ariko aratekinika, ivyo ariko arategura muri kino gihe biboneka ko umwanya ku mwanya birashobora gusambuka. Ni mu gihe agatorwa asa nawe ari mu kiganiro ijambo ni gwawe caciye kuri RPA, yaraciye abazwa ibibazo bikomeye cane. Utubazo yabajijwe harimwo kumubaza niba azokwitoza mu matora aza. Nawe n'ubwenge bwinshi cane, umugabo w'incabwenge, yaraciye avuga ngo ntaco yokwishura ariko ngo ico kibazo azomenya inyishu yaco aho nihogera mu mwaka w'ibihumbi 2027 nyine hageze ko bitoza. Ngo arashobora kugira ivyo avuga bigacisha benshi umutwe, bigakwegera bamwe mu bategetsi batandukanye, ari navyo bituma uyu agatorwa asa abandanya kugenda aceceka canke adatangaza vyinshi cane ku bijanye n'amatora. Ariko bari mu kiganiro aho yari yitavye mu kiganiro yagihuriyemwo na Innocent Muhozi, Shavino Mugwengezo na Leonidas Ngendakumana na agatorwa asa nyine. Ikiganiro caremeshejwe na Ines Gakiza kuri Radio RPA, yaraciye ababaza ibibazo vyinshi bigiye bitandukanye, aho agatorwa asa nabo bari kumwe muri ico kiganiro baciye batangaza ko ngo ikintu gishoboka kico kimwe gishoboka ari uko ubutegetsi bwa CNDD-FDD ngo inzira yonyene isigaye ari ukubusenyura. None ga bazosenyura buno butegetsi bwa CNDD-FDD gute? Ni muzihe nzira bazonyuramwo kugira ngo basenyure basambure uyu mugambwe wa CNDD-FDD hagire uyundi mugambwe ufata ubutegetsi?
ivyo vyose bamwe batese agatorwasa yoba agiye kuyoboka inzira y'umuheto, ivya politike vyaranse. Yari mu nzira y'umuheto aremera arawuheba, arambika ibigwanisho hasi hamwe n'abandi basoda bamukurikiye, araza aja mu vya politike. None ivya politike navyo biraboneka ko bitariko biramukundira, vyaranse. Ubwo yoba agiye kuyoboka inzira y'ishamba, arasubira mu ishamba, arafata umuheto aje guhabuza intahe ya demokarasi ngaha mu gihugu c'u Burundi nk'uko amakuru dufise agenda abivuga. Ibi bintu birakomeye cane mu gihugu cacu kuko biboneka ko ubutegetsi butwaye igihugu muri kino gihe hari ibinyegezwa vyinshi, hari amabi menshi babandanya kugenda bakorera abenegihugu, hari ukunyonya itunga ry'igihugu, gusahura igihugu nk'uko ba Gatorwasa nyene babivuze. Abajenerali bariko barirundaniriza ko ibintu ngaha mu gihugu c'u Burundi, abo bajenero nabo bakibazwa ese ntibazopfa bakabisiga ko badakunda ineza y'igihugu, mu gihe bo bazopfa igihugu bazogisiga hehe? Abana babo bazosigara hehe ko batariko barategura igihugu ciza, igihugu kibereye bose, igihugu kibamwo na bose, igihugu cakiriye bose, cakira ingenzi, kikakira abanyamahanga baje bakigana bagataha bavuga ivyiza vyaco. None ga mu gihe bitariko biragenda uko, ubwo bizohava vyerekeza hehe nk'uko tubivuga canke tubishikiriza? Ni ingorane zikomakomeye cane ibibandanya kugenda bishika ngaha mu gihugu c'u Burundi, bivanye nuko abo bategetsi batandukanye ata kintu kizima bariko barageza canke bariko barashikana kuri bano banyagihugu. Varisito Ndayishimiye ngo yokabaye abwira abo mu mugwi seni bakazoreka ikandidatire ya Gatorwasa ngo niho hoba haciyemwo demokarasi. Ngo nyamara Varisito Ndayishimiye nawe ntashobora kureka Agatorwasa yinjira mu matora kwitoza, kuko arabona ko mu gihe yoja guhiganwa na Agatorwasa, uwatsinda yoba ari Agatorwasa, niwe yotahukana amajwi menshi, niwe yotahukana intsinzi muri ayo matora. Ayo matora rero kandi bikavugwa ko agomba kuzoba kuva igihe azotangurira igihe c'isaha imwe saa moya z'igitondo gushika isaha 9 z'umuhingamo. Ayo matora akazoba kw'igenekerezo rya 3 z'ukwa gatanu umwaka w'2026. Nyamara umukuru w'igihugu yaramenje arabesha abajijwe kuri ico kibazo c'igihe azobera, avuga ko azoba ngo mu kwa kane Murantunge, azoba mu kwa mbere canke kwa kabiri bishira vy'umwaka w'2026. Nyamara bikaboneka ko Varisito Ndayishimiye kwari ukumenja, nta kintu kizima cari kirimwo nk'uko amakuru dufise, amakuru agenda adushikira ngaha kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu mukurikirana umunsi ku munsi, agenda abishikiriza ngaho natwe tukayabashikiriza. Ibi vyose rero abo bategetsi bakaba bafise umukoro muniniya cane, bafise vyinshi vyo gukora kugira ngo batunganirize abenegihugu. Benshi baravuga ko atakajagari bashaka mu gihugu, atangwano, atakutumvikana, buri umwe wese aje kwitoza mu kibanza yiyumvamwo kandi bizohave bigenda neza. Amakuru twari twabateguriye tubaye turayahagarikiye ngaha. Uwafyonda subscribe canke niba ukoresha ururimi rw'icongereza
ugafyonda subscribe nyine waba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone, hama uraca uja ngaho iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uri wese. Mwese mwaje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakunda cane n'agahwane, ndabikebanuye naho utaha.